Imana iratwigisha, Imana iraduforoma. Yesu wacu nashimwe, twaraforomwe. Erega n'abasirikare bagenda bafatira ya misore ntibama babashana mu rugamba uwo munsi, babanza kuja kubigisha ingene bazagira batya, ingene bazivirigita, ingene bazatinya gutya kugira ngo amasasu ntabafate. Ngo yigisha intoki zanje ngo kurwana intambara, ngo bigatuma amaboko yanje ngo afora umuheto wiki umuringa kubitaduye. Ngo yigisha intoki zanje kurasana. Turigishwa bene data, iyi Bibiliya iratwigisha ingene dukwiriye kuba abasirikare beza ba Kristo, ingene dukwiriye no kurwana urugamba. Yigisha intoki zanje kurasana, kurasana ngo bigatuma aya maboko yanje afora umuheto kugira ngo kubite aduhi. Mu izina rya Yesu ninakuamuru, mu izina rya Yesu gakubita satani aduhi. Abaforumwe na Yesu, abigishijwe na Yesu, abigishijwe n'Imana yacu, turafora. Yigisha intoki zanje ingene ufata inkoho, ndayifata kweri kabisa. Kandi iyi nkoho kanturebe wojaga kureba ngo ni yayindi y'isi, n'iri jambo ry'Imana. Ndikora kuri detanti gakubita wadui wote wakimbia mbele zake. Haleluya, haleluya. Ndiko ndarwana urugamba kugira ngo nzarusoze, tuzaje kuruhukana n'umwami wacu. Ngo abatsinda urugamba ngo nibo bazabana na Yesu. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana bene data. Abaramukije amahoro ya Yesu Kristo abane namwe. Amen. Turanezerewe cyane uyu munsi mwiza Imana itwongeye kubaho, tukaba turi mu ngoro y'Imana kandi tumaze kwigishwa ibitari bike. Nashimye ko turirimba ururirimbo rw'270. Turarimba twese ntabwo ari njenje nyene. Indirimbo ya wokovu 270. Ndabasaba ko turirimbe twese. Simama fanya vita pamoja na mfalme. 270. Simama fanya vita pamoja na mfalme, bendera tuishike iliyo ya Mwokozi, enyeze kuongoza majeshi yake huku, adui wote pia washindwa mbele yake. Sikia Simama fanya
dusome ijambo ry'Imana. Imana yashize ku mutima wanje bijanye n'uru ruririmbo narubonye haryamo mu gitabo cy'ikirundi majana 201 narubonye niho ruri no mu kinyarwanda narwo turarufise. Aya izindi ndirimbo ni nziza zarongowe na Mpwemu Yera. Dusoma aya majambo yanditswe mu cete cy'Abanyefeso ibice ni 6 n'umurongo wa 10 turashika ku 18. Dusome biravuga ngo ibirwanishwa vy'umukristo ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambare ibirwanishwa vyose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudasinzwe n'ubugunge bwawa murwanizi. Kuko abo tunigana atarabi inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Kubw'ivyo mwabire ku 13, kubw'ivyo mwabire ibirwanishwa vyose vy'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza vyose muhagarara mugize gute? Mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeye ukuri, mwambaye ukugororoka k'icuma gikingira igikiriza. Mwambare inkweto z'ivyo ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza, kandi hamwe n'ivyo vyose mwabire inkinzo yo kwizera, niyo muzoshobora kuzimisha imyampi ya wa mubi yose igira gute? Yaka umuriro. Mwabire ingofero y'agakiza bo n'inkota ya mpwemu niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mpwemu mu bihe vyose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubibereho maso mukobeje rwose. Musengera bera bose. Sifa kwake Mungu. Turanezerewe cyane kuri aya majambo y'Imana dusomye muri iki cete cy'Abanyefeso. Turevye iki cete cyanditswe n'intumwa Pawulo mu gihe yari mu ibohero i Roma, afunzwe azira ubutumwa bwiza muri za ngendo ziwe zivuga butumwa kamisiyoneri. Icyo gihe yari mu ibohero
biravuga ngo yacyanditse nko mu mwaka, ko nta precision ihari, nko mu mwaka wa 64 Yesu amaze kugira gute, amaze kuvuka. Uko niko byagenze, ngo yitegereje imyambarire n'imyifato y'abasirikare b'i Roma, kuko yabonaga baramurindaga, araba imyambarire yabo ya gisirikare. Turanababona hano iwacu ingene bifata neza, ingene bambara. Mu gusoza iki gice cya 6 nicyo gisoza iki gitabo, muri iki gice yaremesheje abo bakristo yandikiye, abereka n'ibirwanishwa umukristo yakwitwaza mu kurwanya na Satani. Sifa kwake Mungu. Arabereka rero, aravuga kandi abo bakristo nibo twebwe uyu munsi ishengero ry'Imana turandikirwa aya majambo. Arandika rero aravuga, reka tuyajemo. Aya majambo dusomye aha tuyabona mu bice bibiri binini, mu bice bibiri. Ibi duhereye ku 14 ugashika ku 18 turabona ingene biri mu bice bibiri, twabigabura mu bice bibiri. Reka tugende tubisoma rero, duhere ku 14. Nuko rero mushikame mukenyeye ukuri, mwambare ukugororoka n'ibintu vyambara bidukingira. Twambare ibi, twambare ukugororoka k'icyuma gikingira igikiriza. N'ibintu urabibona abasirikare bagira ibintu bashobora gukingira iya hano mu gikiriza, kuko dufite abanzi kandi baba bafise abanzi. Natwe abakristo dufite abanzi. Mbega abanzi bacu ni bangahe? Bibiliya iravuga ngo ni benshi, ariko turavye iravuga ngo ni 3. Dufite umwanzi Satani. Uyu Satani umwanzi umubiri, iga kameremere ka kera, n'umwanzi arwanya ubugingo bw'umukristo, agomba kudusubiza muri vya byaha twavuyemo. Tukagira kandi n'umwanzi isi iravuga ngo ntimugakunda isi, ngo kuko nimwakunda isi ngo gukunda Imana tuzoba kugize gute. Yesu yaravuze ngo muri ndamarushwa menshi, ngo ariko nimuhumure, nanesheje iki? Iwe ntiyigeze akora icyaha, yanesheje isi, anesha na Satani. Yesu wacu nashimwe. Aha rero tubigabuye mu bice bibiri. Aha turabibonye ibintu twambara, twari tugeze ku yakangahe. Tugende. Nuko rero mushikame mukenyeye ukuri, uko ni ibintu byo kwambara, mwambaye kugororoka nk'icyuma gikingira igikiriza. Ira kabiri, aha mwambaye inkweto nivyo butumwa bwiza bw'amahoro biteguza, kandi hamwe n'ivyo mwabire inkinzo yo kwizera, niyo muzashobora kuzimisha imyambi yaka umuriro yose, yaka umuriro yose. 17 mwabire inkofero y'agakiza. Muri B twogezaho, mwabire ingofero y'iki y'agakiza. Tubiravye nabaye kuraba mbona ni 5 bidukingira kugira ngo tuneshe uriya mwanzi. Kandi abantu baje mu rugamba, iyo aje kurwana, abasirikare iyo baje mu rugamba babanza kumenya aduyi ingene ameze, ubushobozi bwiwe ingene bumeze, nabo ingene bikabahereza uburyo bwo gutegura neza ibirwanishwa byoshobora kuba kubita bagatsindwa. Natwe turi n'ibirwanishwa bikomeye cyane. Yesu wacu nashimwe. Biravuga ngo suko twihagije ubwacu ngo bise naho inkomezi ziva muri twebwe, kuko abo tunigana twebwe titunigana kabarya duyi bo mwisi na mpoho zabo, ariko twebwe tunigana n'abakuru. Turabisomye, tunigana n'abakuru n'impwemu mbi z'ahantu mu kirere, babakuru b'umwijima, za ngabo za Satani n'abadayimoni, nibo tunigana, nibo turwana. Ariko
ngo turwanane na Yesu. Simama fanya vita pamoja na Yesu. Ngo adui wote watashindwa mbele yake. Adui wote watashindwa mbele yake. Abanzi bose ngoye turwananye na Yesu. Ntabwo ari inkomezi zacu, ntabwo dufite inkomezi zo kurwana, ariko dufite inkomezi izi twahawe na Yesu Kristo. Ngo bendera yetu tuyishike, yerekana ushindi, kuko turwanana na Yesu. Titurwana twebwe ubwacu, titurwana twenyene, ariko dushobozwa byose n'uduha inkomezi ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Uko niko ijambo ry'Imana ritubariye. Dusomye hariya Pawulo yarabivuze neza ngo naho turi n'umubiri. Tubisome hariya mu cete cy'Abikorinto ba kabiri, cete cy'Abikorinto ba kabiri bice ni 10, duhere ku murongo 10 n'umurongo wa 3 kugeza kuri 5. Naho turi n'umubiri titurwana mu buryo bw'umubiri, kuko ibirwanishwa vy'intambara yacu atari ivyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura akarimbi, dushingura impari n'igishizwe hejuru cyose kigize gute gishiriwe kurwanya kumenya Imana, dufata mpiri ivyiyumviro vyo mu mitima vyose ngo tubigomorere Kristo. Yesu wacu nashimwe. Aya ni amajambo y'Imana tuko turayumva, ni mu Kirundi murayumva neza. Aba nibo tunigana rero, ariko ibirwanishwa byacu by'Abakristo ndatangaye. Ibirwanisha Imana yaduhaye, ibi birwanishwa ingene bifite inkomezi rwose, muravyumva n'ukuri. Naravye cyane turumva ngo kuko ibirwanishwa vy'intambara yacu atari ivyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana. Imbere y'Imana ibi birwanishwa dufite bifite ubushobozi bwo gushingura akarimbi Satani yashinze. Yesu wacu nashimwe. Bufite ubushobozi bwo gushingura akarimbi, ngo dushingura impari n'igishizwe hejuru cyose kigira gute gishiriweho kurwanya kumenya Imana, ngo dufata mpiri ivyiyumbirwa mu mitima vyose ngo tubigomororere Kristo. Sifa kwake Mungu. Aya ni amajambo y'Imana. Tumenye abo turibo, tumenye ibirwanishwa twahawe ubwo twizeraga Yesu Kristo, ubwo twahawe agakiza. Twahawe ibirwanishwa bikomeye cyane bihambaye, bitari nka biriya dushingura akarimbi akomwa Satani yatsinze. Tukubita hasi kitu cyose kisizwe hejuru ko kurwanya Imana. Hariho ubushobozi ushobora kubikubita hasi. Adui wote washindwa mbele zake. Ivyo ni birwanishwa byacu. Reka dushishikare. Twari tuvuze kuko bigabwe mu buryo butanu, mu buryo bwo kwikingira. Kandi mu kurwana bamenya ahantu, mu Kinyarwanda baravuga ngo mu cyiciro. Kugema ahantu amurasa akabaramukubise pe, akabaramukubise. Hari ahantu bo kubita akaboko ariko ntagira ukwabo. Ariko barwana mu bandi basirikare bajana inkinzo. Twebwe n'inkinzo yo kwizera. Nayo bagafatira hano inyuma. Tibasohora intoki hanze. Bagira uko hari akantu bashira inkinzo yo kwizera. Tuyitwara imbere. Kandi yo Satani yibonye aratsindwa mu izina rya Yesu. Adui wote washindwa mbere zake bayishiraho imbere nyene kugira ngo zibakingire hariya mu mutima mu cyiciro. Abarwanyi baravuga ngo umugeme umukubite mu mutima cyangwa umuvuna amaguru cyangwa umukubite mu mutwe, aho umuntu azapfa ko kanya. Ariko dufite inkinzo yo kwizera bishobora gukinga ya myambi Satani aturasa. Haleluya. Narasomye mu komanteri arabivuga ngo
ngo mu mpoho z'abasirikare b'ibiroma two turumva ngo ni imyambi Satani turasa ngo bashoboraga kuyinika mu mazi kugira ngo akagira gute ajabame agira gute mu Kirundi atohe bakayinika mu mazi banyuma bakayigira gutyo kugira ngo irya myambi barasa nishobora gukubita kuri rwa ruhu rwa rusato ruriho amazi umuriro kuko ruza rufise nk'umuriro umuriro ni ukubita ku mazi amazi mbega ntazimya umuriro arazimya umuriro dufite ikizimya muriro twemuyera twahawe n'ikizimya muriro Yesu ashimwe hariho ikizimya muriro turambara bahera aha bagashika hariya cyangwa bahera hariya bagashika hariya aha harambaye inkweto hariya barambaye zishobora kubakingira kugira ngo bagende neza abana kuvunika birabarinda no mu mahwa baragenda basirikare mu mahwa bakinjira mu mashamba hari ariko kuko bakingiye ibirenge byabo ngo namara nyingi miiba niki na mahwa ngo yaumiza miguu ariko ngo kuko twambaye ibirwanishwa dukingiye amaguru yacu ngo adui ashingwa mbele zake ntacyo bizadutwara turambaye turakwese kweta bihebuje asante sana turambaye ubutumwa bwiza ngo rega ibirenge bizanye inkuru nziza ku misozi ni byiza nivyo amahoro bene data Yesu nashimwe ivyo biradukingira kandi twumvishe ngo twambare niki twambare umusipi urimo ibintu bingahe iyo abantu bakora ibikorwa biruhije bagomba kugira gute gufunga umusipi neza harimo n'ivyo kurya harimo rasiyo y'umusirikari irimo umusipi ego kweli ndavyemera njyewe ndavyemera n'umusenzi birimo umusota hari ubwo agira iminsi ingahe bataronka ibyo kurya ariko akaguma akenyegeza hariho intoboro zimwe yahaze cyane ziri hano ariko uko ahaye agenda agira ariko aragarura ashira kugira ngo bishobore gufata zifate mu nda yirirwa rwana ntatsindwe haleluya ego turambaye ubundi kandi birazigama birahuza ya myambaro yo hepfo iyi myambaro yabo iragira gutya navyo bayihuza bikayimwegereza bigafata neza cyane ugasanga umugabo yadimaraye kabisa yavuga ngo demutura yagira ngo demutura hani inyuma ntabirwanishwa ntabirwanishwa twebwe tugira inyuma kuko ndikusonga mbere ntabirwanishwa by'inyuma mbega umwanzi tuzomuheza ibituga turase tuzomuheza umugongo ngaho rase ntabirwanishwa mwambaringa ibirwanishwa ni hano nuko biragira gutya ariko hano twebwe nikusonga mbere ngo ndakubitana ibifuze ngo ariko siguhusha simpusha ndarwana mbarira ndomeka gusimpusha ndiruka ariko sinkutaza honja haleluya ndiko ndarwana urugamba kugira ngo nzarusoze tuzaje kuruhukana n'umwami wacu ngo abatsinda urugamba universite yaturirimbiye ngo nibo bazabana na Yesu nabumvishe mu ndirimbo zose n'izi zishengero twumvise kuko harimo abanesha Satani ngo nibo tuzabana na Yesu haleluya iri ni ijambo ry'Imana bene data izo zigera kuri 5 dushika kuri 17 tuje muri B abanyefeso ego abanyefeso niho turi nubwo tuguma kuja handi ariko ni igitabo cy'abanyefeso ni cya gice cya 6 tugende turambara biriya dufite umwanya wo kuvuga ngo tubivugeho cyane ariko tubirabe hariya ku 17b mwabire ingofero y'agakiza
mwabire ingofero y'iki y'agakiza imeze nk'iki. iyi ngofero y'agakiza yerekana nka ushindi ko kunesha. iyi ngofero kandi iraporoteje mu mutwe. mubona abasirikare bakunda kwambara mu mutwe ingofero, kasike. dufite kasike idukingira hano. aha mu vyiyumviro vyacu satani niho azakunda kugira gute. aha mu vyiyumviro ariko hariho ingofero y'agakiza, hariho amaraso ya Yesu Kristo ashobora kutuzigama. haleluya. dufite ivyiyumviro vyiza. Pawulo yarabivuze ngo fise kwiyumvira ngo kwa Kristo, sinje yumvira bijya abandi biyumvira. ngo igihe cyo gukora ibyo abapagani bakora, yarabivuze ngo cyaragize gute, cyaraheze. igihe cyo gukora ibyo abapagani bagira gute ngo bakora kiracyariho kubizera ngo cyagize gute. asanti sana. cyarashize. ngo basigaye batangazwa bariya bapagani, bariya batizera, bariya bakiri mu mwiza, ngo basigaye batangazwa ngo yuko tutafatanya nabo gukora biriya bibi. twovuga ngo amena. ngo basigaye badutangarira igihe cyo gukora ngo ibibi by'abapagani bakora ngo ibyo bihe byarashize. Petero arabivuze ngo tukiri muri vyo byaragiye. umuntu yabaye icyaremwe gisha, ibya kera biragenda, ibishasha biva ku muri bwemu yera bikaza. ego biraza. ngo basigaye batangazwa ngo nuko tutagifatikanya. ngo tutugifatikanya nabo kuja mu kabare, tutugifatikanya nabo kuja mu busambanyi, tutugifatikanya nabo igihe cyo gukora ivyo abapagani bakunda gukora. ngo vyagize gute. umuntu yari muri Kristo Yesu ababaye icaremwe gisha, ivya kera bigira gute biba bigiye, hakaza ivyiza biva mu ijuru. Yesu nabanye natwe. reka tureke guteba, ariko ndabona ni sawa. reka tugende muri B y'iyo 17. bo ni inkota ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. asante sana. ijambo ry'Imana tugiye mu bigira kabiri, mu gice kigira kabiri. birya byari byo kudukingira kugira ngo iriya myambi kidushikire, ariko hari ibirwanishwa bibiri ibi twumvishe ngo ijambo ry'Imana. iri jambo mwokagira Imana ni muri fate neza. bo ni inkota ya mpwemu, niryo jambo ry'Imana. tubaze iryo ni irya mbere ryo kugira gute kwabiriki. inkota niryo jambo ry'Imana. erega niryo rituneshereza. muribuka Yesu mu mageragezwa, Yesu ajangwe na mpwemu hariya mu bugaragwa, icyo yanesheje Satani. ariko Satani warwanyije umwana w'Imana. naratangaye. yaramurwanyije amaze gusonza, yagize ya minsi. iravuga ati muri iyi nzara ndagufata tu. iramubwira ati nimbura umwana w'Imana hinduriye umutsima. Matayo 4 n'umurongo wa 4 ubutumwa bwiza. iravuga ngo hinduriye umutsima hindurira ibuye ribiki ribe umutsima, ufungure dore urashonje. Yesu aramubwira ati have yewe Satani, biranditswe ngo ntukagerageze umwami wawe. have. yagumye kumwogera ibindi, iramwereka ubutunzi, iramuduza hari, iramwereka. ariko ibyatsinze turi ku ijambo ry'Imana. iryatsinze Satani ni irihe? biranditswe. iri ni ijambo ry'Imana. hariya mu Baheburayo 4:12 murabona ububasha bw'ijambo ry'Imana nk'inkota. biriya turavyambara, ariko ijambo ry'Imana ryo turaritwaye, kandi niryo tuneshesha Satani. iryo turarikubita. biranditswe Satani. urukora vyumva hari ibyo twambaye, ariko hari ibindi natwe dutera Satani. mu birindiro vya Satani turamutera. ego turamutera mu birindiro vyiwe. biranditswe yewe Satani. mu mageragezwa ndimwo biranditswe yewe Satani. biranditswe.
mu ijambo ry'Imana. Ayo mageragezwa satani waratsinzwe mu izina rya Yesu. Uko urabyumva? Akagira gute? Mwabira inkota. Ijambo ry'Imana ni inkota igize gute? Ifise amuge abiri, irakarisha. Inkota ibityaya uru ruhande n'uru. Ijambo ry'Imana rirakiza kandi ricira umuntu urubanza. Nutaryumvira ngo ukire riragukiza, ariko nuryangira kandi rizagucira urubanza ku munsi w'iherezo. Ngo rifise ububasha ngo rikinjira ngo rigashikira na hehe, muriko murabisoma, rigashikira ngo no ku misuko, riratandukanye rigira ukunuko. Ijambo ry'Imana rifite ububasha. Iri jambo niryo turwanya satani. Iyo ni intwari ikomeye turwanisha satani. Urasoma umurongo w'ijambo ry'Imana ukavuga ngo yewe satani tsindwa mu izina rya Yesu. Aya mageragezwa ndimwo, isezerano ry'Imana riravuga ngo yewe satani amageragezwa nayigihe gito, aya mageragezwa azashira agatsindwa mu izina rya Yesu. Reka dusomeza Samweli ibice 22 na 35. Dawidi yarabivuze neza cyane. Samweli wa kabiri ibice ni 22 ni murongo wa 35. Aravuga ngo yigisha intoki zanje kurwana iki? Yigisha intoki zanje kurwana intambara. Aratwigisha. Utwigisha ninde? Imana iratwigisha. Imana iraduforoma. Yesu wacu nashimwe. Twaraforomwe. Erega n'abasirikare bagenda bafatira ya misore bama babashana mu rugamba uwo mwisi, babanza kuja kubigisha ingene bazagira batyo, ingene bazivirigita, ingene bazatinya gutya kugira ngo amasasu ntabafate. Natwe ngo yigisha intoki zanje ngo kurwana intambara, ngo bigatuma amaboko yanje ngo afora umuheto wiki umuringa kubitaduye. Ngo yigisha intoki zanje kurasana. Turigishwa bene data. Iyi Bibiliya iratwigisha ingene tukwiriye kuba abasirikare beza ba Kristo, ingene dukwiriye no kurwana urugamba. Yigisha intoki zanje kurasana, kurasana ngo bigatuma aya maboko yanje afora umuheto kugira ngo kubite aduye. Mu izina rya Yesu ninakuamura, mu izina rya Yesu kakubita satani aduye. Dusomere Zaburi ya 144 di ngwino wewe. Zaburi 144 umurongo wa mbere gusa genda. Yego ni vyiza. Zaburi 144 uwo murongo gusa. 144. Zaburi 144 ku murongo wa mbere avuga ngo Uhoraho igitandara canje nashemagizwe, yigisha amaboko yanje kurasana n'intoke zanje kurwana. Yesu nashimwe. Yigisha iki? Uhoraho igitandara canje nashemagizwe, yigisha amaboko yanje kurasana n'intoke zanje kurwana. Imana nihabwe icyubahiro. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Abaforumwe na Yesu, abigishijwe na Yesu, abigishijwe n'Imana yacu, turafora. Yigisha intoki zanje ingene ufata inkoho. Ndayifata kweri kabisa. Kandi iyi nkoho kanturebe wojaga kureba ngo ni yayindi y'isi. Niri jambo ry'Imana. Ndikora kuri datanti. Dakubita wadui wote wakimbia mbele zake. Haleluya. Aravuga ngo iyi Mana iragahezagirwa. Imana yacu nihimbazwe. Ngo yigisha intoki zanje kugira gute? Kurasana ngo bigatuma mfora umuheto wo gukubita aduye. Tugende muri gira kabiri nihaga mu Banyefeso nibice ni bya bindi. Yego 6 umurongo wa 18 ndiyumvira. Musengere muri mpwemu ibihe byose. Dusenge hehe? Muri mpwemu kangahe? Mu buryo bungana gute? Bwo kugira gute?
no kugira gute kandi ivyo mubibere maso mukomeje rwose musengera abera bose. Sifa kwa Mungu, haleluya. Gusenga gukingura ijuru, gusenga. Hata mtoto mdogo mwenye kuomba Mungu hana la kuogopa. Umusenzi ngo n'umwana mutoya ngo uzi gusenga Imana ngo ntagira ubwoba ngo mu bihe byiza byo gusenga, ntagira ubwoba ngo abagira umwete wo gusenga ngo nibo banesha. Ngaho nimusozere, nibo banesha nde? Abagira iki? Abagira umwete wo gusenga ngo nibo banesha Satani. Ariko umuntu adasenga, umuntu adasenga Satani aja kumusogotera ku gitanda. Aja kumusogotera. Reka tugende muri Zaburi ya 32 n'umurongo wa 6. Abasenga mbere y'igihe, abasenga Imana ngo ivyago ntibizabatsinda. Abasenga Imana, Zaburi ya 32 umurongo wa 6. Abasenga Imana mbere y'igihe barasenze, nubwo batarashika mu amagorwa azaza agasanga ivyago bikaza, ariko uri ari umusenzi wamenye gusenga Imana. Ngo ayo masengesho azomuzigama ngo amageragezwa ntazamushika. Yego kweli. Zaburi, igitabo ca Zaburi 32 ku murongo wa 6 havuga ngo yego nico gituma ukubaha wese yego akwiye kugusengera mu gihe ubonegwamo. Asante sana. Nukuri yego iyo amazi asendanishije yamazi iminyika ntazomushika ku Imana nishimwe cyane. Asante sana. Iyo amazi agize gute? Yasendanishije yamazi iminyika aho tazagirana ntazomushika. Asante sana. Ariko murabishoboye, ariko musenge mu buryo bwose bwo gusenga, kandi musengere muri mbwe ngo musengere igihe kirageze. Abasenga ivy'ukuri basengera Imana muki mumpwemu no muki ngo kuko benabo ngo nibo bagize gute ngo bakwiriye gusenga. Abagira umwete wo gusenga nibo banesha Satani. So washobora ku. Asante sana. Ego. Tashumpa byiza. Jewe ndumva byimereye neza. Wowe uravyumva? Dusozere aya majambo. Timoteyo wa 2 ibice ni 2 murongo wa 3 ushike ku wa 4. Timoteyo icete Paulo yandikiye igice cya 2 n'umurongo wa 3. Icete cya 2 cha Paulo yandikiye Timoteyo yego igice cya 2 n'umurongo wa 3 n'uwa 4. Ku murongo wa 3 n'uwa 4 yego havuga ngo ufatanye nanje yego kwihanganira imibabaro yego uko bikwiye umusoda mwiza wa Kristo. Uko bikwiriye nde? Nta musoda yikwegera mu by'ubugingo ngo azahimbare uwo mwandikiye ubusoda. Imana nishimwe. Turi abasirikare ba Kristo. Pawulo yari umusirikare akomeye ugikubita adui, yarageragejwe, barakubita, baramoha ibiboko 40, barakubita ariko yarangwaranisha muri byose. Batahehe mu ntambwe bashyira hariya, ariko aravuga ngo yewe Timoteyo we, yari kwamusorana ibikorwa. Umwana we yavyaje gutumwa ati Timoteyo we, jewe ngambiye kugenda, jewe ufatanya nanje kwihanganira imibabaro yande ya Kristo nk'umusirikare gute wa Kristo. Kandi ngo nta musirikare ngo ugira gute we ufyike gihe amere nk'umusavire. Umusirikare yitwaye nk'umusavire ubuzira inkoho ngo ntaba kinejeje inde urya wamuangaje akamuhezi peta
zo kuba umusirikare kamuheza ibirwanisho taba kigeze gute taba kimuhimbaye. Yesu wacu niwe waduhamagaye, niwe waduhaye agakiza, niwe waduhaye n'ibirwanishwa byo kurwana. Abasirikare ba Kristo twihanganire amarishwa turimwo, ziriya ntambara ugenda urwana kugira ngo tunezeze uwo waduhamagaye ari we Yesu Kristo. Kandi ngo nitwishyira mu by'ubugingo, abisubira mu by'ubugingo bakamera nk'abasevire, uwo musota bazabamufata n'abasevire baramukubita. Ego kweri kabisa, n'abasevire baramurinduka yaje kwiyugira nko kwibaga. Abasevire ati nguya arihe nguya tanko ntamyambari, baramufata bakamukubita sho boboro kubita yabaye umusevire. Ariko turi abasirikare beza ba Kristo, inkoho zacu turazifitse, turwanane na Yesu tuzanesha. Yaranesheje, turangize turasozereye. Kane ni ya gatandatu cya cete cya kabiri cya Timoteyo ibice 4:6 turaheze. 4:6 Igice cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 6 avuga ngo yego kuko jewe n'ubu ndiko ndasukwa nk'igisukwa gicaniro, igihe cyo gutambura kwanje kirashitse, nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye kwizera, ibisigaye bikwiye igitsibo cyo kugororoka icyo umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi. Kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi abakunze guseruka kwiwe bose bazogihabwa. Imana nishimwe. Imana yacu nishimwe. Aya ni amajambo y'Imana, umukozi w'Imana niyo dusozereyeho. Aratubwira ngo jeweho yariko asezera uyu mukozi w'Imana yavyaje ubutumwa bwiza umwana wiwe Timoteyo, aramubarira ngo jewe ngomeze. Yariko amubwira kuko agiye kuva mu mubiri, ati jewe nabimenye neza, meze nk'igisukwa ku gicaniro, iminsi yanje yo kubaho ndabona yaheze, ndabona atariko yarwanye intambara nziza. Haleluya. Avuga ko yarinze ukwizera kwiwe, yarabizigamye, yarwanye intambara nziza yo kwizera. Yarangije aravuga ati ndangije urugendo. Yarurangije akiriho, yararuteguye pe, yumva rwose yuko arangije kandi nta deni risigaye. Tuvuge ngo amena, nta deni, ati nta kindi gisigaye jewe. Ati hasigaye ndarindiriye gusa umucamanza agororoka. Azagira gute? Azagira gute? Azangororera. Umucamanza atabera, k'abantu barabera. Ndindiriye kwa mpeza cya gitsibo cy'iki cyo kugororoka, cyabanesheje Satani. Haleluya. Cyabihanganye bakanesha. Ngo cya gitsibo jewe narwanye intambara, nayirangije kandi n'intambara nziza, nazigamye kwizera. Icyampu kwazigama kwizera muri uru rugendo dufite kugira ngo tuzarusohoze. Yesu wacu nashimwe. Ati kandi sinjenje nyine uzagihabwa, yibuka n'abarya bose rya shengero rya Kristo ku isi. Rya shengero ryaguzwa amaraso ya Yesu, aribuka ati nyamara sinjenje nyine uzagihabwa. Ariko ngo barya bose bagize gute? Ngo bakunze guseruka ku mwana. Yesu nabane natwe, Yesu naduhezagire. Hageze mu mwanya wo kumva abashobora gushika hano gutunganya imitima yabo, barwanya intambara nziza yo kwizera. Uwumva wogira icyo ufashwa nawe muri bya birwanishwa, urumva hari ibyo watakaje, woba waratakaje ibirwanishwa, woba waratakaje kwihangana wari ufise, woba waratakaje muri bya bibazo mu ntambara wagiye uhura nazo no mu bukene. Ariko ngwino wambikwe na Yesu, ngwino wambikwe na Yesu, ngwino Yesu ashobore kukongeramo inkomezi zo kurwana no kugira ngo uzasoze uru rugendo ruja mu ijuru. Kaze kuri Yesu, kaze mwambikwe,
mwambikwe inkomezi zibafasha kugira ngo tuzabane na Yesu. Abanesheje Satani nibo bazaja mu ijuru, nibo bazabana n'umwami wacu Yesu Kristo. Yakaze kuri Yesu. Yesu ariko arabona mu mitima yanyu, ikiguhagurukije mu kibanza cyawe ugatera intambwe ukaza ugapfukama, hari ivyo ugomba ko umwami Yesu akugirira. Hariho n'abanyabyaha batarihana, nawe uratumiwe uze kuri Yesu kugira ngo aguheze agakiza, uzaje mu ijuru ry'Imana, aho tutazongera kubona amarushwa, aho tutazongera kubabara, aho tutazongera gukena, aho tuzaba duhagijwe. Pfukamaho tugiye gusenga Imana. Reka twumve umukozi w'Imana Pasiteri Deo nashobore kubasengera Imana. Turagushimiye mwami Imana nzima, turagushimiye Yesu Kristo, turagushimiye ko ugomba kugira neza igihe cyose ishengero ryawe, urikangura ugibutsa intambara rifise, ugibutsa ingene turi mu ntambara, tugwana n'icaha, tugwana Satani, tugwana n'isi. Ariko turagushima mwami muri ivyo byose kuri kumwe n'abantu bawe, uri kumwe n'abizera ngo ubahe ibigwanishwa byose bakeneye, kugira ngo bagwanye wa mwansi na w'abahunge bariko barakwiyegereza muri kano kanya, bariko baregera rya soko ryiza ryoza ivyaha, bariko baregera mwami y'amaraso yawe yeza ashobora kubashikana hafi yawe, bariko bararondera intsinzi ibonerwa muri Kristo Yesu, imwe yabonetse mu rupfu rwawe Yesu no kuzuka kwawe, kuko umusaraba wararangije intambara mwami y'ibyaha, kuko bishobora guharirwa bigahanagurwa n'amaraso ya Yesu, umuntu akatabagwa akabohoka akidegemvya, umuntu akumva umunezero wo guharirwa. Mwami turagushimiye kubagira neza mu mitima yabo no mu bwenge bwabo mwami, hamwe Satani yateye, hamwe atera cane agwanira intambara nyinshi cane, ariko muri byose mwami bagire bashasha, ubahindure mu mitima y'ubwenge, ubahindure mwami umuco bamurikire, hanyuma bezwe gose batunganywe, bazohabwa igitsibo kuri wa munsi hamwe n'abanesheje bose, hamwe n'abagwanye intambara nziza mu bugororotsi, bazoronka igitsibo mwami. Haleluya, ko abayasoda beza ba Kristo batikwege mu by'ubu bugingo ngo bibasamaze, ngo bibanyoye bibatware, ariko mwami ko bakomeje inzira nziza yo kugororoka, bakomeje ukwizera kwabo, bazigama ukwizera, bazigama agakiza, ubambika ibigwanishwa byose bakeneye muri kano gatondo, ngo umuntu ashobore guhagarara atsinzwe n'ubugunge bwa wa mubi, ashobore guhagarara mu kwera no kugororoka, ashobore guhagarara muri mpwemu, asengere muri mpwemu, asengere mu kuri, agendere mu ijambo ryawe, agitwaze nk'inkota mwami, agendanisha wa mubi, nkuko Yesu wanesheje Satani muri bwa bugaragwa, umwe wese aneshe Satani mwami muri ubugaragwa bw'inosi, aho bamwe basinzirira. Turagushimiye kuri kurabakangura, umuntu wese mwami uri kuramukangura ahagarara adatsinzwe mwami, yitwaza ijambo ryawe nk'inkota, yego mimuha kugenderanesha wa mubi mwami, abahunge ababone mu kwizera, ababone mu ijambo ry'Imana, ababone mu umuriro wa mpwemu yera, ababone kwa amaraso ya Yesu Kristo, ababone kwa gakiza mwami, bemere bwirukiro kuri wa munsi, bazohabwa impera hamwe n'abejejwe, bazohabwa igitsibo cyo kugororoka, bazohabwe kaze mu bwami bwo mwijuru, bazohabwe kwinjira mwami hamwe n'abanesheje, baze bicara nawe Yesu nkuko nawe wanesheje ukicarana na Data. Urakoze kuvyumva, urakoze kubikoze, ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ego tugeze mu mwanya kuko ijambo ry'Imana, Imana ishigikisha ijambo ryayo gukora ibitangaza byo gufasha abana b'Imana, n'abarwaye nabo bawuhagarara, kuko Yesu wacu arakiza imitima, atugirira imbabazi, arakiza n'imibiri,
n'abafite kandi n'iyindi mitwaro ibaremereye tuyiremeke Yesu niwe ufite ububasha bwo kudutabara. Niko bivuga ngo nimuntabaze ndabatabara, ngo mbereke ibyikinze. Mana yacu yiyumvira kutugirira neza. Abarushe n'abaremerewe Yesu atanga itangazo ngo nimuze kuri njyewe mbaruhure. Abaje barushe nibashire amaboko hejuru ibiganza kugira ngo tuvyereke Imana. Ereka Imana icyo cyifuzo cyawe, uwo mutwaro ugize iminsi ukuremereye, wowe ufise n'umurwayi imuhira, waba ufise izindi ngorane nazo zereke Yesu. Tubwire Yesu niwe ashobora kutugirira neza. Uhoraho Mana yacu yo mu ijuru, Mana turagushimiye iki gitondo cy'ubuntu, turagushimiye iki gitondo cy'umugisha, turagushima kuri Imana iri kumwe n'abantu bawe. Ishengero ryawe Mana rivuye hasi, Mana rirakubashe, rizanye imitwaro yabo, rizanye ibibaremereye, birya bibagoye, za ntambara zaba iz'imibiri. Mana abarwayi ni benshi urababona, wewe urabazi, ingingo zirwaye wewe urazibona, aharwaye hose urahabona, ahari ububabare hose urahabona. Uri muganga mwiza, uri hose icyarimwe, uzi byose uritegereza, ingingo zose nizaremwe nawe. Mu izina rya Yesu turasaba ubushobozi bw'Imana. Mu izina rya Yesu ni wowe ukiza abarwayi. Yesu genderera abarwayi. Ijambo ryawe riravuga ngo tuzarambika ibiganza, ibiganza by'abakozi biragorowe imbere yawe. Ibiganza by'abana bawe urabibona, uri kurasoma ivyanditswe hariya mu mitima yabo biriko biraduga, ariko aravuga ngo iki kibazo, uyu mutwaro Yesu ishura, kuko wewe byose nta kidashoboka imbere yawe. Ibidashobokera abana b'abantu, abaganga bashobora kunanirwa, hari aho bagera, kandi aho bananiriwe Imana irahaseruka. Imana irihesha icyubahiro. Mu izina rya Yesu kora ibitangaza byawe. Yesu ishura uriya mutwaro, abantu bawe batahe bishyuwe, batahe banezerewe. Mana ubakoreko, bumve ko wabakozeko. Ndibuka muri cya giterane, muri rya koraniro, urya mugore yari afise kwizera, aravuga ngo nakora hariya ku mpuzu ziwe ndashobora gukira. Yaramaranye icyago gikomeye cyamugoye, ndetse kitemera yuko abana n'abandi bantu imyaka 12. Yesu kwizera kunamurongora gushikira Yesu, gukore hariya kuyonga bw'impuzu. Abikoze kuko kwizera kwamubwiye. Haleluya, haleluya. Yumva arishyuwe. Yesu ni inyishu, uri inyishu y'ibibazo by'abana bawe. Seruka uyu munsi mu izina rya Yesu. Uko wari urejo Yesu we, uko wabikoze niko kubikora n'uyu munsi. Kiriya kibazo nicishuke mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu atahanezerewe, kandi nawe wumvishe hari kugukozeko. Aravuga ngo ninde ankozeko. Abandi ati iki giterane, iri koraniro ry'abantu, wari wumvishe bwa bushobozi bukiza yuko bwagiye gufasha uriya muvyeyi arakira mu izina rya Yesu. Kuri umurimo wawe uko wabikoze, wakoranye n'intumwa, ibitangaza n'ibimenyetso. Uri wa wundi wo twizeye yuko wari urejo, ni kuri n'uyu munsi kandi ni kuzakwama ibihe bidashira. Yesu turakunezerewe kuvyemeye. Yesu turagushimiye kubikoze. Turatanze amashimwe, turavuze ngo Yesu urakoze. Yesu urakoze. Yesu urakoze kubikoze. Yesu urasabwa ukumva ugakora. Tutahanye nyinshi tuvuga ngo Yesu yatugendeye. Amashimwe y'abantu bawe bazaza imbere y'ishengero
bavuga ati umwami wacu yakoze ibitangaza. Karama zake Mungu zingali hata leo, ingabire z'Imana izo ngabire ziracyariho n'uyu munsi. Abadayimoni baragenda mu izina rya Yesu, kandi ngo dusenga ngo tujye tuvuga ngo mu izina rya Yesu wanesheje Satani. Mu izina rya Yesu turagushima kuko ubikoze, mu izina rya Yesu wanesheje. Amen. Yesu abagirire neza, mwakire ayo majambo y'Imana.